Bakunzi bacu bakunzi b'urubuga B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze mu kiganiro cacu cy'uno munsi w'igenekerezo rya 18 kwezi kwa gatanu no mwaka w'ibihumbi 2025. Nagira nsabe umuntu wese ahari yuko yokomera amashi igisikare cy'u Burundi kuko gikomeza kwerekana ubukomezi bwaco aho giherereye, ndavuga muri leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Mwiri joro rikeye M23 yagomba gufata Uvira ibicishije mu mayeri ariko biza kuburizwamo n'ingabo z'u Burundi. Makuru dufise yizewe nuko aba basirikare ba M23 abenshi bari ko barinjira muri Uvira bambaye civile, abandi nabo bambaye impuzu z'igisirikare cy'u Burundi, ariko baza gufatwa neza cyane atanumwe acarutse. Murumva yuko iyi M23 ikomeza gukora amayeri kugira ngo bikunde yinjire mu iki gisagara canke yigarurire kano gace gasanzwe gahanura bibe n'igihugu cy'u Burundi, ariko bigakomeza kubabana ingoma. Twibutse yuko iyi M23 imaze kwiha amasango agera kuri 4 nyamataratano kugira ngo ifate, ariko bikaba vyasi bikaboneka yuko iriko iranazo canke iriko iratsindirwa ngaha muri Uvira. Amakuru ni menshi ku mirongo y'urugamba, mudukundire no musi tubane namwe umwanya kumwe kugira ngo tubashe kuza tubaha uko ibintu vyifashe umwanya ku mwanya. Murabizi rero Simba Ndumwe by the way ndi kumwe n'umusasanguzi kugira ngo abashe kutubwira ibigiye bitandukanye tuba twavuze cyane cyane mu ntanga marara. Ariko imbere yuko ndamuha akazi na karibu, reka manze shimire cyane umwe wese dukurikirana, yabahereye mu Burundi, mu Rwanda, Afrika y'Epfo, Zambia, Mozambique, muri Asia, Saudi Arabia, Oman, ndetse n'abari ku mugabane wa Burayi, ndavuga abari muri Amerika, abari muri France. Nihe cyane ndazi yuko mudukurikirana aho muherereye hose atakibazo na kimwe. Mwumve yuko tubaramukije, tubifuriza na dimanche nziza, tubabwira yuko tubaramukije cyane aho muherereye hose. Nuko rero murabizi Simba Ndumwe by the way bari kumwe n'umusasanguzi kugira ngo abashe kutubwira vyinshi, ariko mu nkundire mumvirize buno butumwa yashoboye kundungikira kuko ntabwo turi kumwe muri studio. Ndazi yuko yashoboye kubatoreza ino nkuru mu buryo bwiza kandi bwiramvuye. Rero mu nkundire mu mutege abiri. Bwana musasanguzi, reka ndakuramutse kwifuriza kugira umunsi mwiza, ndetse uhita ubwira abadukurikirana abakunzi ba B-Info Plus canke famille B-Info Plus na cyane cyane ibiriko birabera ku mirongo y'urugamba. Ubona yuko imigwano yasubiye guhindura isura kabisa, ibintu bikaba byakomeye, ndetse natubwire muri Katogota naho uko vyifashe muri Katogota, kuko nahone turafise amakuru yoba ariko arahanuganuganwa. Ndazi yuko ayo makuru ashoboye kuyagenda. None bwana musasanguzi, reka nongere nkuramutse. Amahoro cyane bwana journaliste, ndakuramukije muri kino gitondo, nizera ko waramutse impore n'umuryango wawe. Reka kandi ndamutse n'abakunzi b'urubuga B-Info Plus aho baherereye hose. Nizere yuko nabonye n'ubwabo bameze neza, batunganiye mu vyabo no mu babo, kandi abipfuze no kugira umunsi mwiza wa dimanche aho baherereye hose. Uze kubabera umunsi novuga mwiza gusumba iyindi yose, ndetse uze no kurenga bakiri en forme, kankoreshe iyo mvugo. Bwana journaliste, ibiganiro tumaze imisi dukora twaravuze ko tuzokoma dushikiza situation yo mu gisagara ca Uvira umunsi ku munsi ngene hazoza hama hifashe. Mu kiganiro twashikije ku munsi wejo twaravuze yuko muri Uvira hiriwe neza, kandi hari hanagorobeje na neza ko twakoze ibiganiro izuba ryarenze. Ariko rero bona journaliste no kumenyesha yuko ibintu byagiye guhinduka mu ijoro, aho novuga ko intenderi yaraye ihatswe gusesa umuti hariya mu gisagara ca Uvira. Naravuze kandi journaliste yuko iyi M23 nubwo iriko irananizwa mu buryo ubu canke buriya kugira ngo ishobore gushika mu gisagara ca Uvira barashe, ntabwo mu vyiyumviro vyabo, mu mitwe yabo no mu bitekerezo vyabo gufata igisagara ca Uvira babihagaritse. Ibi narabivuze, ndavuga yuko inzira imwe ishoboka yuko iyi M23 ishobora gufata igisagara ca Uvira
nuko boyifata bayiturutse indani. Ibindi bikaba ko twabikoreye ikiganiro kirekire gose ndabisigura uburyo bishobora kugenda. Ariko rero bona journaliste mwiri joro ryakeye haraye hahatswe kugwa inkumbi mu gisagara ca Uvira biturutse ku ruyeri rw'uyu muhari M23 ufashwe mu mugongo hamwe n'izi ngabo z'igihugu cy'u Rwanda arizo RDF. Ariko kandi reka imbere ya byose nshimire ingabo za leta y'u Burundi n'abazarendo ku gikorwa c'iteka baraye bakoreye hano mu gisagara ca Uvira mwiri joro ryakeye, aho bashoboye gufata mpiri ingabo za baba amajana indwi za M23 na RDF, aho zari zihararanze zivuga ko zigiye gufata igisagara ca Uvira. Utiro bona journaliste byagenze gute? Ejo abakangantare canke se ingabo za FDNB bari basanzwe bafise amakuru yuko iyi M23 na RDF bafise umugambi yuko ejo nyene barara bigaruriye igisagara ca Uvira bakoresheje uruyeri. Mbere ni n'umugambi novuga ko warumaze iminsi mugabo bakabura ingene bashobora kuba bo ukora. Niho rero aba ba FDNB baciye bakora akantu nko kujijisha, kubera ko narabwiye ko igisagara ca Uvira umutekano wabaye renforcer. Abawazarendo bashize amabariyeri hato na hato hana hariya urenganye ushaka kuri bariyeri ushaka kugenda imetero 500 utarashaka ku bariyeri. Ikindi kandi nuko n'aba ba FDNB amapatrouille bayakora cyane gose, umwanya kumanya kumubona banyuragirana muri kino gisagara ca Uvira haba mu ijoro canke ku murango. Niho rero bano ba M23 na RDF bihararanga, maze aba bakangantare ico baci bakora n'igiki, baciye basa n'abahagaritse patrouille ku munsi w'ejo kuko bari bamaze kuba bafise iyi gahunda. Barabajijishije bahagarika amapatrouille mugabo bari maso. Simbona imvugo nokoresha mu kugira ngo ndabasigurire mandi majambo uburyo barabanyuragiranamwo basa n'ababuhagaritse batangura gukoresha izindi systeme. Gutyo rero aba ba M23 n'aba RDF bamaze kubona yuko bisa nkaho iyi patrouille yahagaze, nabo baciye binjira mu mice ibiri itandukanye nk'uko nanabivuze bona journaliste. Bamwe binjiye bambaye umwambaro w'igisirikare cy'u Burundi izi nyene FDNB, abandi baca binjira bambaye umwambaro wa gisivile, no kuvuga binjiye batambaye impuzu za gisirikare. Mwose agiye yinjira ambaro kwiwe kugira ngo bikunde rero baze gushika hano muri Uvira bace batangura kurasa, banatangaze yuko Uvira yamaze kuja mu maboko yabo. Ariko ahantu uvuga yuko atamahigwe namba bigeze baronka, kuko bose uko bari ku mugambi umwe baciye bashigwa ko intoki n'izi FDNB bari kumwe n'aba wazarendo. Hano uvuga yuko baraye bakoze igikorwa c'iteka. Journaliste twebwe abakinyi b'umupira w'amaguru iyo tuko turakina hariho imvugo dukunda gukoresha ngo gardien kanaka yatabaye ujya mugwi. Yo naho ari amakipe nseruka y'igihugu zamba bavuga ngo ujya munyezamu yatabaye igihugu, canke ujya mukinyi ku gikorwa koze ngo bisanga ngo yatabaye igihugu, akaronka ubushimwe butandukanye n'impano zitandukanye kubera ko aba yakoze igikorwa gihambaye. Hariho nuvuga yuko aba ba FDNB baraye batabaye bimwe bidasubirwamo igisagara ca Uvira, ku buryo bakomeje gutera urujijo izi ngabo za RDF hamwe n'aba M23. Ibi rero bona journaliste biriko biravugisha abantu n'abandi, ndetse dufatiye kuri bino bikorwa biriko birabera cyane cyane hano hafi igisagara ca Uvira, biriko bituma abasesanguzi ku busesanguro bariko barakora bose bariko bahuriza ko izi ngabo za FDNB ari cyo gisirikare gikomeye cyane mu bisirikare byose biri hano ku butaka bw'igihugu ca Kongo. Ibi rero kandi bigaca bituma ni M23 yibaza ati none kugira turinde dufata za Sake
twinjire Minova, tuje Goma, tuve Goma tuje Kavumu, tuve Kavumu tuje iki gisagara ca Bukavu cose. Izi ngabo za FDNB zari ziri hehe ko hano bitunaniye ko dushobora gutera intambuko nimwe twegera imbere? Ibi rero ni ibintu bona journaliste biriko biratangaza n'izi ngabo ubwazo ziriko zirangana nabo. Usibye n'izi ngabo mbere n'abantu bose iyo biyumvire kuri bino bikorwa biriko birakogwa n'aba bahungu bo kwa Neva, birabasiga birabata barabura uburyo bashobora kubasobanura, barabura uburyo bashobora kubita, kuko n'abantu mu by'ukuri bariko bakora ibintu biyobeye. Mu kirundi bavuga ngo nakayobera bahinga. Aha ndakwibutse yuko ku bitendo byakorekeye muri Katogota abari kuri front bo bakubwira bati ntabwo twari ko turarasana n'abantu, ahubwo byari bihume, byari bisigo, kuko twebwe ntitwabona abantu baturasa, twumva gusa amasasu ariko aratwinjiramwe. Abandi bati nabo twebwe twabona abagenzi bacu bagwa hasi, ntitumenye yuko bariko barahangana n'abantu canke ari bihume. Bona journaliste, dufatiye kuri bino bikorwa byaraye bikorekeye hano mu gisagara ca Uvira, birabonekana yuko nubwo M23 ikomeza gukoresha ama strategie atandukanye atantambuko namba bariko baratera. Hatubibutse yuko General Sultan Makenga ushaka umwite chef d'état major wa M23 ku majambo ubwe yivugiye yuko bagomba gukora ibishoboka indwi ihere ari uko baraye nako indwi zohera ari uko igisagara ca Uvira kiri mu maboko yabo. Urabona yuko bari bahatswe kubishikako, mu gihe abantu benshi bari bazi yuko bazokwinjira ku muheto bavuye za Kamanyora, abandi bavuye mu misozi ya Uvira. Mugabo urabona yuko bobo bari bashatse kuyituruka indani, mugabo nabyo nyene bikaba byabataye kuwa amazi. Ibi rero bona journaliste novuga yuko bifitanye isano n'aya majambo General Sultan Makenga ubwiwe yari yavugiye mu gisagara ca Bukavu, aho yariko araha amategeko izi abakomanda ba M23 ababwira yuko bagomba bakore operation yo kwiyahura. Aha rero ikindi kintu nokumesha bona journaliste nuko FDNB n'abawazana ndetse na FRDC basa nk'abahawe itegeko ryuko bagomba kwirukana M23 na RDF ku birindiro byose bafise muri Katogota, kugira ngo bashobore kugwiza umutekano ku gisagara ca Uvira. Amakuru aravuga yuko nka hamwe izi nyeshamba za M23 na RDF bagumye mu birindiro bafise muri Katogota ndetse na Kamanyora, aravuga yuko igisagara ca Uvira kitazoba gikingiwe nkuko byategerezwa. Niyo mpamvu rero muri iyi ndwi novuga yuko tugiye kwitega ibitero bikomeye cyane gose hano muri Katogota na Kamanyora, eka kandi mbere no mu misozi ya Uvira bashobore kwegeza kure bano bagwanyi ba M23 na RDF kugira ngo umutekano w'igisagara ca Uvira ushobore kuba renforcer. Bona journaliste, mu kurangiza ino nkuru nagomba kumenyesha abadukurikirana bose yuko mu gisagara ca Uvira muri kano kanya haratekanye. Abene gihugu bazindukiye mu bikorwa byabo kuri kwamye, abandi nabo bagiye gusenga, eka mbere na benshi bari mu gisagara ca Uvira ntibashoboye kumenya iby'iyi operation yakoretse, kuko yabaye operation yakoretse mu ibanga ntangere. Usibye ko bamwe n'abandi aya makuru bashoboye kuyamenya kuko bafise abavukanye b'abawazarendo bashoboye kuyabagezaho. Reka rero ndabashimire mwebwe mwese mwari mubanye natwe muri kino kiganiro. Nizere yuko tuza kongera mu bindi biganiro byacu biri imbere. Naho ubutaha canke se ciao ciao.